Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi nzanwe n'abagore bagenda mu Barabu, Arabia Saudite, Omani, Kuwait n'ahandi mu bihugu vy'Abarabu. Abenshi muri abo bagore uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga, kuri Facebook, kuri YouTube, kuri TikTok n'ahandi, abenshi muri bo kubera utwo dufaranga bakura mu Barabu, kubera udusore turiko turabahenda kugira ngo tubarire kwayo mafaranga bakorera mu Barabu, uyu munsi abenshi muriko muraja ku mbuga nkoranyambaga muvuga ngo abagabo bose nimbwa. Ukumva umugore arinamuye abwiye umugabo ngo wewe nta muntu urimwo, ngo wewe urimbwa. Ejo hoho hari nuwo numvise yavuze ngo abagabo twese ngo turimbwa, ngo abagabo bose ngo nimbwa, ngo abagabo bose nico kimwe, ngo abagabo bose nimbwa. Ego reka twemere yuko umugabo wawe ari imbwa. Mbe wewe igihe utari bwaronka ayo mafaranga, kutari bwavuge yuko umugabo wawe ari imbwa. Okay, turemeye ko abagabo twese turimbwa, nta ngorane. Nyimba abagabo twese turimbwa, muri aho bagabo so wawe nawe yoba ari mu canke so wawe nawe n'umugore. Nyimba so wawe nawe ari muri abo bagabo, abagabo twese tukaba turimbwa, mu moko y'imbwa so wawe niyi? Numusega, numukoma, ubundi so wawe mu moko y'imbwa aca yitwa imbwa imeze gute? Okay, turemeye yuko abagabo bose atari imbwa. Imbwa ari uwo mwahoze mubana, ukaba umuhemukiye, ukaba utanguye kubona ko ari imbwa kubera ko urosa amafaranga yo mu Barabu. Ego turemeye ko ari imbwa nawe nta ngorane. Wewe vyakugendeye gute kugira ngo ube uri umuntu muzima afise ubwenge bukwiye hanyuma ugende kurongorwa n'imbwa? Mbe hagati y'iyo mbwa yakurongoye na wewe wemeye kurongorwa n'imbwa, ikibwa kikakurongora uri umuntu, suko kurongora gusa ukanakibwagurira, ukabwagura ibibunda bitatu bine, kuko imbwa ntivyara, imbwa irabwagura. Ubwo nawe nyimba wavyaranye n'umugabo wawe, mugabo uno munsi ugasanga ntakiri umuntu, ntakiri umugabo, uno munsi n'imbwa, bivuze yuko wewe ntiwavyaye, warabwaguye kubera ko wavyaranye n'imbwa, wanavutse ku mbwa. Kubera ko uvuze ngo abagabo bose n'imbwa, na so wawe aca yinjira mu ko so wawe nawe n'umugabo. Nimba abagabo bose ari imbwa na so n'imbwa, ahubwo gusa no kutubwira ubwoko bw'imbwa abarizwamwo. Nyimba ari umusega, nyimba ari iki, tumenye n'izina ry'iyo mbwa. Uyu munsi urarosa amafaranga, Imana iraguhezagiye, uragiye muri Nyabarabu, urakoreye amafaranga, utanguye guharura imiliyoni, ubu urabonye yuko umugabo wawe nta gaciro agifise, nta kintu umuntu, ugeze ku rwego rwo kumwita imbwa, nkaho bidahagije abantu twese, abagabo twese, ubu twese twabaye imbwa. Kubera ko kumbure urosa ayo mafaranga. Canke wanashaka tureke kuvuga yuko ubikoze ubitewe n'amafaranga warose. Hariho akabazo runaka mwagiraniye n'umushinga ntahe wawe, gatuma muvana canke se mudahuza, kubera ko mu buzima bwo kwisi niko bimeze, harabaho guhuza no kudahuza, ivyo birabaho. Mugabo aho kwicara ngo mwumvikane n'umushinga ntahe wawe, mukemure ikibazo mufitaniye, maze ivyo mudahurizako mubihurizeko, uhise uvuga yuko umugabo wawe ari iki? Ari imbwa. Ubushize mu gaciro ukibaza iryo jambo ryo kuvuga ngo umugabo wawe ni imbwa, ntabwo wumva yuko wewe bikugarukako. Nyimba umugabo wawe ari imbwa, wewe ntiwavyaranye n'imbwa, none ntavyo uca wumva none. Abana biwawe ntiwumva ko nabonye n'uburangije kubatuka yuko ari abana b'imbwa? Wewe ubwawe ntiwumva ko uburangije kwituka yuko wewe warongowe n'imbwa, uvyarana n'imbwa, ubana n'imbwa? Umuryango wawe ntiwumva ko uburangije kuwutuka? Umuryango wawe washingiye umwana wabo ku gikoko, umwana wabo umushingira ku mbwa. Ikiriko kirambabaza ko kirantera agahinda, mu bagore bariko baravuga ibingibi harimwo nabo mbona bambaye imijitandi, abayisilamukazi biwacu. Shaka ndababaza, ubwo bw'isilamu mwabwize hehe? Abashekhe birirwa baravuga, abarimu birirwa barigisha, aha twaravuze amatemo kanwa yarakamye, mugabo umusaruro muriko muratwereka
nuwo kuja ku mbuga ngurukana bumenyi mugenda muvuga ngo abagabo banyu n'imbwa, abagabo banyu n'imbwa, ngo abagabo bose n'imbwa. Ca wibaza twebwe nk'abarimu tubigisha, abantu babona abasilamukazi muriko muravuga ivyo ngivyo, uno munsi badufata gute? Natwe ubwisilamu baca bufata nk'idini ry'abatandero, abantu batagira urupfasoni, abantu batagira indero, kandi atariko bimeze, kubera ukudutukisha gusa n'ukwambika iceye idini ryacu. Bashiki bacu ndabahanure, ivyo muvuga mwibuke yuko ego birababaza bigatera gahinda abo bagabo banyu muriko muravuga ko ari imbwa, mugabo namwe bibagarukamwo, kukuvuze ngo umugabo wawe n'imbwa, nawe ugomba abantu bose baca bibaza kubera ko uyu muntu ari yemewe kurongorwa n'imbwa kandi ari umuntu muzima, kubera ko uyu muntu yemeye kuvyarana n'imbwa kandi ari umuntu muzima afise ubwenge. Imbere yuko ubivuga ugashira kuri Facebook, ukarungika mu magroupe ya WhatsApp, ugashira kuri TikTok, ugashira hehe, ego wewe uzi ngo uriko urakomesha umugabo wawe, uzi yuko uriko urakomesha kabisa, mugabo nturiko urakomesha umugabo wawe, nawe uriko urikomesha kuko abantu bose barabona yuko atandera ufise. Ahubwo ni kimwe mu vyereka abantu yuko n'umugabo wawe yari yaragowe, kuba yarakwiteje akagushira mu rugo ni kimwe mu vyago bidasanzwe yahwanye navyo. Abantu bose bacabona ati nyimba yararongoye umugore ashobora kuja kuri TikTok, akaja kuri Facebook, akaja kuri YouTube, akavuga yuko umugabo wiwe ari imbwa mu ruhame mu bantu. Sasa uyu ubari mu cumba mu nzu ari babiri, naho yamubwira ibiki? Umugabo wiwe yamutuka ibintu bingana gute? Ivyo bwa kwanza bigaragaza icuri. Ubwo rero imbere yuko mugenda gucyoza gucafuza abagabo banyu, muze muribuka yuko namwe ubwanyu muriko muricafuza. Mu buzima bwo kubana k'umugabo n'umugore harimwo kubana no kuvana, ivyo nta bangari birimwo. Mu mategeko y'igihugu hariho icitwa divorce, ico kirimwo kubera iki? Nuko bishika umugabo n'umugore bakagira ivyo badahurije ko bakavana. Mu mategeko y'Imana, mu mategeko ya Kisilamu, ndetse no mu mategeko wanashaka no muri Bibiliya, mu gitabo c'Abalewi no mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, haranditse icitwa icete cyo kuvavanura. Umugabo n'umugore kuvavanura mu gihe badafise ivyo badahuriza ko vyase ko bumvikana, bakabona vyiza nuko bovana. Muri Islamu hari ikigabane citiriwe ukuvavanura itaraka. Ivyo vyose biza kubera iki? Nuko haragera igihe aho umugabo n'umugore baba batagishoboye kubana. Mugabo rero mugomba kuvana canke se mukaba mwana avanye, ntibice bisobanura ko umwe acarenga karimbi agaca avuga imvugo zipfuye zo gucafuza uwo bahora babana. Kuko kuba muvanye ntibisobanura ko mutakiri abantu, muri abantu, kandi agateka k'umwe wese kari hajya nyene. Wewe rero urashobora kwibaza ngo uriko urasenya, ngo uriko uratuka, uriko uracafuza uwo mwahoze mubana, kumbe wewe ubwawe niwe uriko uricafuza. Ndasubiyemwo, abakubona abababona kuri TikTok, kuri YouTube, kuri Facebook no kuzindi mbuga muvuga ngo abagabo banyu n'imbwa, mwe muzi yuko ivyo bicafuza abagabo banyu, mugabo namwe ubwanyu birabacafuza, kuko bituma aba isi yose ibona ko muri abatandera tandero mugira. Ikindi no kubwira mushiki wacu, ikindi no babwira bashikanje, ikindi no babwira bana ba mama, uno munsi urashobora kubona ko umugabo wawe ari imbwa kubera ko warose uyundi aguhenda kugira ngo wanashaka kurire ko nutwo dufaranga, kugira ngo wanashaka akurongore akugira umugore. Mugabo hari inkuru nziza nagira ndaguhe. Uwo mugabo uri kurita imbwa uno munsi kubera yuko kumbura ata mafaranga afise, wewe ukaba wamaze kuyaronka. Igihe wamujako, igihe yagutora, wabona ko ari we musore mwiza, ari we mugabo mwiza gusumba abandi bose bo mwisi. Mugabo uno munsi kubera ihari nutwo tuntu warose byahindutse, urabonye yuko uwo mugabo nimbwa. Naganda kubwire nuyo ariko araguhenda, nabo bariko barabahenda, nubwo waba badashaka kubarira ko kwayo mafaranga, hari igihe kizogera inda zikagenderanira nkuko abarundi tubivuga, inda zikagenderanira. Naganda kubwire yuko nawe uzomubona nk'umukoma, imbwa gusugusu, kujya nyene
ubona uwo mwahoze mubana mukavyarana abana ukamubona nk'imbwa rujongo gusugusu, niko n'uwo nawe uzomubona nk'imbwa gusugusu, kuko umugabo wawe nyimba umwise imbwa kubera ko ugiye mu Barabu, nyimba ducishe ibibwa kubera yuko mwarose amafaranga, n'abo bandi ayo bafise arashobora kubakamana canke se atanabakamana, hakaza ababasumba, hakaza abo mubona yuko ari bora bameze neza gusumba abo ngabo, nabo mugasigara mubita imbwa nk'uku nyene. Hanyuma ngire ko mpanura n'abagabo, wewe mugabo, wewe musore, genda usambura urugo rwa mugenzawe, mugushawishi umugore wa mugenzawe, mugenzawe utume uyu munsi bamwita imbwa, ndetse abagabo twese dutukwe kubera wewe, abagabo twese twitwe imbwa kubera wewe. Nagira ndaguhe amakuru meza, ingero ugeramwo niyo nawe uzogererwamwo, nawe bizorangira uko nyene kuri wewe no ku bana bawe. Rero nagira ndababwire abantu muriko muriyandarika, abantu muriko muriyandarika ku mbuga ngurukana bumenyi, mucyoza abagabo, mwiyambika ubusa, muvuga amarogotano kubera abagabo banyu kumbure bakenye. Umugabo wawe yarirutse arirukanga, arakwambika, arakugaburira, aragira gute ibyo ashoboye kuronka, ego wanashaka mwajya nabi, ubwo bugari nivyo biharage, ukabura iyo pilawu, ukabura ku kanyama, ukabura iki, iyo myambaro myiza myiza yo ku minsi mikuru za Noheli na za Bonane, kumbure kwirayidi niki, ukabura iki, ukabura imyambaro myiza ibereye wo kwambara. Mugabo uyu munsi wagiye mu Barabu, urayakoreye, urayaronka, kumbure rimwe na rimwe yarakoze na sababu nibiki byose byotuma ushika hiyo, muragurana uragenda. Rero amafaranga wayarose, wamaze kubona konte yiwawe nta gahinda igifise, umufuko wiwawe nta ntuntu ugifise, igifuci wawe nta gahinda kakirimwo. Mugabo wewe aracirukanga, aracaronka ivyo bihumbi 10-15 yarose menshi Iraki, ayo mafaranga akayakoresha niki. Mugabo gwawe yicaye kuri konte, nta ngorane, waraguze inzu, vyose nta kibazo. Ubu rero harageze yuko uca wibagira uwo mwasangiye imbeho kubera yuko urose igoti. Mushikanje, muvyeyi, mwana wa mama, iyo goti warose ikumara imbeho, ugaca wibagira abo mwasangiye imbeho, abo mwakanyiye hamwe igihe utari bwaronke ikoti. Hariho umunsi iyo koti yawe nawe izogira gute, izotabuka, kuko si uri wa mbere urose amafaranga mw'isi. Hari abandi bayarose uno munsi atayo bagifise. Hari igihe uzokwibuka ati higenze kurondera wa mugabo twahora tubane, ubu nzomwubaha, nawe atagifise umwanya, yaramaze guhindura ivyiyumviro, kavuga ati oya narahevye. Twama twabibonye. Nubu ndiko ndavuga ibingibi, ndazi mubona ko ndabanka, ndiko ndabatuka, nagize gute, ariko nubu ndasubiyemwo. Nyimba uvuga ko abagabo bose ari imbwa, umenye ko naso wawe nabari umugabo, uwo nawe ni imbwa. Nyimba uvuga ko abagabo bose ari imbwa, nawe uri imbwa akazi, kuko nta kuntu woba utari imbwa ukemera ukaza kurongorwa n'imbwa kandi wewe utari imbwa. Nyimba naho wewe utari imbwa ukabura umuntu, mugabo umugabo wawe akaba ari imbwa, ahubwo vyiza yotuma iba niyo mbwa, kubera ko wewe nk'umuntu wemeye kurongorwa n'imbwa niwe mubi cane gusumba iyo mbwa. Yoyo nta nikosa ryayo, kuko niko Imana yayiremye n'imbwa nyene, n'imbwa. Mugo wewe kuza kurongorwa n'imbwa uri umuntu, wewe niwe mubi gusumba iyo mbwa. Ibaze wewe warongowe n'igikoko, ufise ubwenge bukwiye neza, mugabo ukemera ukaza kurongorwa n'imbwa. Wewe ufise ikibanza kihe mu bantu? Ngo abagabo bose n'imbwa, ngo abagabo bose ngo n'imbwa. We so wawe n'imbwa, abahungu bawe n'imbwa, basaza bawe n'imbwa. Kweri kabisa, abagabo bose n'imbwa, bose n'imbwa, abagabo bose n'imbwa. So n'imbwa, musaza wawe n'imbwa, abana bawe n'imbwa, nuwakurongoye yari imbwa, nawe urongorwa n'imbwa uri umuntu ufise ubwenge bukwiye neza. Bashiki banje ndababwire neza, mugerageze mwisubireko.
aha kwisi ntawe uzohamara imyaka 1000, aha kwisi ntawe uzohamara imyaka 500, uzoramba muri twebwe azomara 120 wazoba yarambye. Uno munsi rero mwisubireko mumenye ko ivyo bintu atari byo. Ndabahanuye ivyo bintu muvyihoze, kubera yuko ndababwije neza ukuri. Umugore wese aja kuri TikTok, umugore wese aja kuri YouTube, umugore wese aja kuri Facebook, wewe ukagenda hariya ngo abagabo bose ni imbwa, wewe wivuge ko abagabo bose ari imbwa, mugo wibuka so muri abo bagabo arimwo, abana wavyaye muri abo bagabo barimwo. Sasa uvuze ko abagabo bose ari imbwa, so wawe nawe mwizo mbwa aca yitwa nde? Uyu munsi mwagiye mu Barabu mwarose ubwo bufaranga, none mutanguye kwedangwa no kugira gute ngo abagabo bose ni imbwa. Sasa so we kubera iki wemeye kurongorwa n'imbwa? Ico ni kibazo nawe ugenda ucibaza. Kubera iki wabwaguye ukabwagurana n'imbwa? We ntiwumva kuri ndarukazi? We ntiwumva kuri imbwakazi? We ntiwumva ko wabwaguye? Aha ndazi mucamba ko ndiko ndabatuka ego uri imbwakazi, uri ndarukazi, uri mperumekazi, kubera ko nta kuntu wari kuza kurongorwa n'imbwa uri umuntu. Nta muntu arongorwa n'imbwa, ivyo ntivyigeze bibaho. Urongowe n'imbwa nawe uri imbwakazi, urongowe n'imperu mu buri mperumekazi, urongowe n'indaru buri ndarukazi. Ko niko bimeze. Nta soni. Abayisilamukazi muri ako kagwi ntazimisi nkurikirana. Abayisilamukazi muri ako kagwi muriko muramaramaza, muriko muramaramaza n'idini ryanyu kandi muzobibazwa. Jewe ndabivuze ndirenganiye ndigiriye kandi ntaco mungira, kandi n'Imana yavyumvishije. Abayisilamukazi murimwo muriko muratumaramaza, muriko muratumaramaza, namwe ubwanyu muriko murimaramaza. Kuko ndasubiyemwo, abakubona wewe uvuga yuko umugabo wawe ari imbwa baca bumva ko nawe uri imbwakazi, kuba wari waremeye ukarongorwa n'imbwa kandi nawe uri umuntu. Nta muntu arongorwa n'imbwa nawe ucuba imbwakazi. Rero wewe uribaza yuko uriko urakura icubahiro n'iteka umushinga ntaye wawe, mugabo abantu bafise ubwenge barumva yuko atabwenge ufise, ahubwo uri igipfayongo gipfananye mpatagira ubwenge. Hasoni. Ubwo rero mwisubireko, muriye kuza muri imaramaza ubwanyu no kwikura kwiteka no kwikura kumutamana muvuga ngo abagore ngo abagabo bose ngo nimbwa. Abagabo bose nimbwa, so nimbwa, abasaza we nimbwa, twese turi imbwa. Nta soni. Ubu jewe nk'ubu ndavyo usanga ndi imbwa. Uvuze ngo abagabo bose nimbwa, jewe ndi umugabo. Ubona jewe nk'ubu ndavyo ubona ndi imbwa? Ndaba neza. Ubu ubona ndi imbwa? Ubu ubona so wari imbwa? Ubu ubona abana b'abahungu wavyaye ari imbwa? Ubu ubona abasaza we ari imbwa? Ngo abagabo bose ni imbwa. Nta soni. Abagabo bose ni imbwa, abagabo bose. Abagabo bose ni imbwa, twese turi imbwa. Pumbafu. Nta soni mugira. Bamwisonera. Nimba mudafise uburere bw'idini, ukwemera kukaba kwarabavuyemwo, basi nimukoreshe imico kama y'ikirundi. Abarundi imico kama twarazwe na basokuru na basokuruza, ni mico iduha urupasoni rukwiye, itwigisha indero ikwiye y'ikirundi n'ubumuntu. Ko muragenda mwagera mu Barabu za Omani za Katari za Saudiya, mukagenda mugashika aho ngaho mugaca mutangura kurogotwa, bamwe mutangwa no gukoresha udutelefone mugeze aho ngaho, tangwa kuvuga ngo abagabo bose ngo nimbwa. Nta soni mugira. Abagabo bose ni imbwa. Nimbwa gute? So wawe nimbwa, basaza we nimbwa, abana wavyaye nimbwa, twese turi imbwa. Ubu abagabo bose twabaye imbwa. Sasa tubaye imbwa. Wewe wewe kubera iki wari wemeye kwaza kurongorwa n'imbwa? Kubera iki wavutse ku mbwa? Kuko nyoko ntiyakuvyaye wenyene, iyo atabaso ntiyari kukuvyara. Yakuvyaye kubera ko yatewe inda naso.
ubwo rero nyoko yarabwaguye, ba nyoko barabwaguye, namwe mwarabwaguwe, mwongera murabwagura. Nta soni. Ndasubiyemwo, nyimba uburere bw'ikirundi bw'umuco n'ikirundi twarazwe na basokuru atabwo mufise, basi mukoreshe uburere bw'idini. Nyimba ubw'idini basi atabwo mufise, koresha uburere n'umuco w'ikirundi wa basokuru na basokuruza. Birababaje, ntimubone mvuga ibi ndababaye kandi mfise agahinda. Ikindi gihe nzoza ndabavuga amazina kuko turababona. Ikindi gihe nzoza ndafata utu video twanyu ndadushirako, isi yose ibona ingene uri kuravuga ko abagabo bose ari imbwa. Icyatumye mpaguruka nkavuga ni kubera ko nabonye abagore bashika kuri 4, abagore 3 b'abakirisu n'umugore umwe w'umuyisilamukazi. Uyu niwe yatumye mpaguruka. Nawe uri umuyisilamukazi urahaguruka ukifatanya n'abandi ukaza kuvuga yuko abagabo bose ari imbwa. Tureka abagabo bose no kuvuga ko uwo mwahoze mubana wenyene ari imbwa. Ivyo bwavyo sivyo, ivyo bwavyo sivyo. No kutagira indero, kutagira ivyo muhurije ko, kuvana nawe, kubamwo canamwo, ivyo ntibica bimuhindura imbwa canke ngo bitume wibagiye yuko mwabanye mwanavyaranye, canke wibagiye yuko nubwo yoba ari umukene akaba adafise ayo mafaranga. Si igicumuro kutagira amafaranga, ijo si ikosa. Nta namwe avuga yuko umukene, kwitwa umukene canke kutagira amafaranga ari igicumuro. Yaba ari igicumuro nyimba ni igicumuro kubera ko bamugiye kuzi ko atamafaranga afise, canke ko baramubwiye ko yafise hanyuma agakena, bisobanura yuko wewe ayo uri kuranka mu Barabu atoguhera nako nawe agashira yose akayonga. Nta soni. Sanga umugore w'umwisilamukazi n'umujitandiro kuri TikTok ngo abagabo bose ngo ni imbwa, ngo nasanze ngo abagabo bose ngo arico kimwe, ngo abagabo bose ngo ni imbwa. Ukibagira ko ari umugabo. Ndababaye, ndababaye kandi ndababaye. Ikindi gihe nzoza ndikodinga n'utuntuze atwanyu ndabavuge n'amazina kimwe ku kindi, kubera ko uwe gito ntuzobwemera, tuzoguma tuvuga. Reka ngeze ahangaha. Mugabo mwese saba Isilamu, saba atari abayisilamu, umugore wari wese avuga yuko umugabo wiwe ari imbwa ahagarike, ahagarike. Kubera ko nyimba witwa umurundi kazi, nubwo twa tudasangiye ukwemera, turafise umuco w'ikirundi dusangiye, twarazwe na basokuru na basogokuruza. Uduhamagarira ukubaha no gushira mu gaciro. Nyimba ibirabana n'ukwemera atavyuzi, koresha ivyuzi umuco w'ikirundi twarazwe na basokuru na basokuruza.